Salut Deli. Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Hewe reka ndakukwanye ndi mu kiganiro nabonye post yawe wasize ko last time kuri Instagram yawe ejo uvuga yuko reka ndavuge mu kirundi uvuga yuko ufise droit ufise droit yo kubwira partenaire cyangwa umugabo wawe yuko udakukora ko panda ukwezi cyangwa amezi menshi bivanye nawe we nkuko ubishaka hama kandi bivanye n'ivyo byose uvuze ntago afise droit yo kuja kugutrompa. Oui, on est en direct. Ndi en direct mugabo ndashaka ko ari abantu usanga bubakanye ugasanga nko ku munsi bashobora kujyana kane. Oya. Ego Mukira bageni? Oya ugasanga uyo munsi swati bose muri muhira. None ni bum 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 bum. Ivyo rero biri mu bintu bituma je mugoro nanje ayiyambanira. Muga nkarabikunda man. Ego. Nkanashavura muga nkavuga ati ntaribi. Bisigura yuko uwundi munsi nuwama ndakuwa kuko umva wamaze mbabisi shapo rivyo tuba dushaka man. Ega rivyo nicyo bituma umuntu atakuruha. Kuko nkuno munsi ukavuga ati wapi? Ejo twaragize no hirya ejo uno munsi wapi? Ndagiye umuhari mugabo ntacyo mugabo uruva ku munsi wejo nza kugishikira mani nafu. Salut. Non, arrête. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est moi, Alvin Smith, and Kelly Tatiana. et kiganiro nacu murakizi ni Let's Talk About. Today turi kumwe n'umu invité. Sinzi ko mubona. Bon, en fait abantu bararaba ikiganiro cyacu Let's Talk About, noneho abantu bacha batangura gutanga ama proposition bavuga ati mubona gute muzoze muratumira abantu musatu muri industry. Mugabo twebwe murabizi ikiganiro ni Love Life. Nidushaka ibintu ngo gutumira abastare oya tuzotumira wundi muntu ashobora kuba akora ibindi bintu kugira ngo ashobore kwibesha mugabo apana muri sanse y'abaririmbyi cyangwa ibindi kuko murabizi ivyo twabemereye nuko tudashaka kuza turenseramo ibintu by'abaririmbyi surtout muri Let's Talk About. Nubwo tugiriwe ubuntu bwo kuronka abastar tukabatumira tuzovugana ibintu bindi bijanye yes bitari by'umuziki. Voilà. Yaro nkuko mubibona c'est Alvin Smith hamwe na Kelly Tatiana uno munsi mbega last week twarabahaye cyangwa tuzatubasaba imbabazi. Last week oya twari kuri Pasika. Twabahaye basha hari Pasika hari ibintu byinshi vraiment on s'excuse voilà. Yego mugabo ubu ni tuzuza turabaha misi kwanza ni twari dusiba mais ubu ewana tugira tubaha ama Let's Talk atesa ashushe urako ko twatanguriye ku munyamuji kuba muzi baramuzi. Voilà, et autre chose, vous allez se poser une question en disant quand on y vient là-bas, c'est la première fois que tu bonnes. En fait, nkuko rero tukame tubivuga twebwe nitumenye igwa twebwe tuba turama kameleon no duhindura makurere aho tugeze tugahindura kurere tudasa naho tubatamwo ibintu. Rero sasa urumva ikiganiro twarashase kugishiramo ibintu vyitwa ibirungo. Murabizi ko ari ibirungo bihindura umupipirawo, ibirungo bihindura kurere y'umuceri, none ugasanga umuceri usa na vere. Muravyibuka umuceri ya kera, ugasanga uri umuceri wa vere, umuceri wa jaune, umuceri wa rouge, you know. Rero umuviti wacu ejo twaramubajije ariko ntigeze atahura ivyari ivyo turamubajije n'icyahe ikintu ukunda mu buzima cyo kurya. Acavuga ngo yo ndakunda amafruyi. Ndavuga ati okay acarambaza Alvin kubera iki nambya wapi nibisanzwe tu ni parce que guso partage mugabo ni arazi yuko twashase kuyimutegurira noneho abisange twabiteguye natwe rero twabigize ni bisigura yuko big shout out kubayobozi bose ba Yaga Tech TV mu ngene bagoma bakomeza kugira changement y'ibiganiro noneho tugiye gukora ibintu bitandukanye n'ivyo abandi bagiye barakora. Munyamuji rero aka Rita no mu TikTokers wo mu Burundi abantu benshi cyane bamuzi ko nabonye mengo kuri TikTok yiwe nta bantu benshi cyane afise mugabo arakora ibintu vyiza abantu benshi cyane no 2000 quelque. Yego ndiko ndavuga si benshi cyane ni benshi cyane ni benshi barakwiye yego urumva mugabo rero turatahura kubera yuko ari karaza kandi unabitahura muratahura neza yuko ikintu cyose ni buhoro nushobora gutangura ngo vup jewe ivup sindayemera vup mbamona yuko yohera mu kanya gato jewe ndemera ikintu kigenda uko ugenda urabona amelioration ugenda urabona abashasha baguma baza kuko
nta kintu kiryoshe nko kubona abantu baguma baza bashasha kuko uraharuka ukavuga ati uyu nimba yashoboye kwiyabona muri ntuzi ya muri TikTok yanje akanarayikinga bisigura yuko yagiye kuverifya ibintu byanje byose kuko je vous jure kugira following umuntu ntushobora kubona ikintu kimwe cy'umuntu ngo cy'umu following so ati apasinze ikintu kimwe akagikunda acaja kora ibindi ukora rero urinze ubona umuntu agufollowinga ntuzi ya mon cher aba yamaze gusurveiller ibintu byawe byose akumva ko bimubaze cyangwa voilà akaca klika kuri noneho ko tuko turamutera amashugwe bon murabubona ni umusista atari umusista ukuntu ni umusista kubera yuko yifata neza afite ari ikintu otre ikibazo ikindi dufise mu Burundi iyo umuntu amaze kuba ari umumama cyangwa umupapa barafise nyine baca bahindura ama style d'habillement akashaka kwambara ibintu ugasanga yambaye n'urushati runga nuko motive ngo urumva ngo ndumuvyeyi w'abana ngo sishobora kwambara utuntu tumeze uko ugasanga biriko biranga ko yifata neza ugasanga yambaye kiwobobo ugasanga umusista muzima yambaye ikijipo mengo numutemo de Jehova urumva none ugasanga yambaye ikintu kiko kiraburura motive ngo urumva ngo ndumumama w'abana ngo sishobora kwambara utuntu tumeze uko izo code muzikurahe kuba bamaze kuvyara kuba bamaze kugira nibisigura ko ushaka iyo niyo izo mentalite rero niyo mpamvu zitazotuvamo tuhebwe twebwe abanyafrika bamwe kusi bose ugasanga umuntu kuri yamaze kuvyara cyangwa ko yagize mariage umuntu yambaye akantu gato wasaze ivyo nabivuze byose kubera murabona ingene Rita yagiye yiyambari murayibona vraiment kandi mugire ko mu TikTok iyo mukara ama video yiwe hari igihe yambaye itaburiya bya bindi by'iwanyu muba muyikundira murakuno musirera shiki voilà mu ma question nza kumubaza usi cyangwa tuza kuvugana ko n'iki kintu ko muri societe yiwe cyangwa entourage baza kucimbanuze Jean ko bacakira neza voilà murakoze introduction je ndibaza yuko isa niyiheze mugabo nituraheza neza yego merci beaucoup meze neza ibaze nani bagiye kufunze wallahi nagira fate pasteke ngira ngiruko ariko ndarizi wawe nivyo mwantegurire ndumushite haba merci beaucoup nukuri sinari nzi yuko mbaje mwarabimbajije sinari nzi yuko ari ibinyene nagiye mugana mwe mwarengeje byose nivyo umuntu umwe nukuri twese ngaha turafunze nta numwe muza kubisangira oya ntaco ndabitekera hama je nitwa Rita Gakobwa umunyamuji nkaba ndumukomedienne nkaba ngira ibintu byinshi batwe benshi banzi kuri TikTok Instagram sikirenga nkuko Arvin yabivuze ndacari muto mugango gato karakura bivuye kuri mwebwe na mwebwe munshigikiye mukamfata mu mugongo mukaraba ivyanje nanje nzotera imbere hama merci kuvyama yego shado unevuze ngo doye ukamengo nile ya bon en fait c'est ça nukuri ihereze bon uno musi rero dufite topic zibiri dufite topic tuza kubaza Rita about ya kuko turamenye twese TikTok kwa ibara abantu bon mu bindi bihugu aba mama abaki baraja muri TikTok mugabo mu Burundi wacu ubonye mu mama kuri TikTok ariko arakora utu video umujaji gukundi kuntu kubera yuko muri society yacu tudatahura kubona aba mama va participer muri ibintu by'ama social media rero Rita ari mu elle fait partie y'aba mama bari kuri TikTok kandi urabona ko nyine ko ibintu byabo babikora neza biri naturel ni ibintu bisanzwe narinda gufata bisi ngo aje kiri garden kugira ngo ashobore gukora video yiwe ayikora mu buzima bwiwe busanzwe nimba ari ubugari n'inyama entreta ujya neza ujya nk'iwacu tuba mu quartier ntoya mugabo tujya neza abantu bato amaruta ari bwubake mu inzura yaryo ejo nararavye video yawe uri kurajya umuceri n'inyama ndabona ibinyama urazi no mu giti bakatutunyama duto noneho muranyica abanyagiti ngira ngo samazu yose iki nabonye experience maze kubona mu giti no mu isite to mu isite ntidukatutunyama duto ukatimwe mugiboneka utumugimwe no nawe usanga ari tum kasanga isosi yuzuye isorori voilà sasa rero narabonye bijya binyama byawe ingene bisayangana directement naciye nkumburi wacu mu buterere ndatangura kumira amate wallahi ufite hari isosi ziratandukanye hari isosi ubona hari isosi ya Tanganyika canke nahangwa rojo voilà aho nyene niho mbere umunyamuji nindi sosi ubona umengo wabisizemo ibintu vya kaka isosi umengira kirakaka je nakubesha nubu nce numva amashede pour igihe nabonye zirya nyama donc umunsi muzo gutekera tuze urafunze wallahi kandi ni swa umuje ndibaza voilà rero nkuko nako ndabivuga Rita fait partie y'abantu bakora ama TikTok mugabo tukabona umengo imyaka yiwe sico kimwe ni wacu ko twebwe twa kwa ntako nagenda umugabo narasase cyangwa ni kuyambona yara umugabo mugani tungana urumva
uranduta cane ariko Rita nawe ntumbona uko mana wari ushaka ego sinanse urakuze uri umugabo ariko Rita uduta nk'imyaka madame Nirna nuwavuze na birefuna Oya, kugari apana. umugabo Apana. n'umugabo Oya, je ndacyari jewe ndacyari je umugore wanje arabizi ko je ntakunda gukura none wowe ufise nk'igikuriro kingana gutega Imyaka. nta mugabo abaza imyaka umugore nta mugore abaza urakoze imyaka. cane je ndi umumama gusa ndakuze Ye. none bibera ko nkuze aho rero none muvuze uko je ndi umubebe muri mwese je ndakuze imyaka yanje nayo yoha ndabivuze ntiwahaguruka ndayigukoreye ni bwa bunyamuci nyene abanyamuci tuguma twishira ku mwanya sino ndakuze cane fatuko rero reko arumiwe umviriza ndababwire n'abantu mutabizi nta mumama nta muntu w'umukobwa wabaza imyaka ifo kubimenya okay reka dutangure topic yacu ko ndabona Alvin ari mu mandazi yumiwe le problème y'abakobwa avuga ngo nta muntu cyangwa umugore abaza imyaka sivyo aho uwo mubwira ngira ndungika amahera ndashaka umpe amazina yawe cyangwa ufotore passport yawe cyangwa ikarangamuntu yawe yumvise ko umuntu agira arungika amahera arafotora n'ingoga merci hama ngo nibuvuga imyaka reka shabira vana sa depa bivana n'umwanya voilà rero ni restock no munsi dufite topic zibiri nkuko nayivuze topic yo kumubaza iyo apara kumubaza ni kuvugana about ivyo akora aussi turafise une topic keri na igire ivuga gute iyo topic turaza kubivuga ntihagera reka tuyivuge genre ni tuyivuge kwanza tuvuge ya post ujya muntu yagize amatora yigaruka ego ni topic influenceuse ya postinze kuri Instagram ndabona ko ari ikintu kiri intéressant twoshobora kuvuga kuko akipostinga deja navuze ati est-ce que kuba wowe ubipostinze kuko yapostinze gusa nta kintu yabivuzeko ndavuga est-ce que wewe uri muhiye categorie muri ivyo bintu postinze ubipostinze kubera ko uri d'accord canke ubipostinze kubera ko nyene non sinabimubajije ni ama question jewe nipoje ndavuga okay il faut qu'on en parle muri let's talk so sujet si yindi yapostinze ni ibintu vyanditse mu gifaransa ngerageze kubivuga mu kirundi yitwa gute ni inde umu influenceuse ni Deli Driss kuku deja ntitubivuze kugira tukura ni juste sujet ico cyo gisigura kuri umu influenceuse kubera yuko twabonye post yawe none two turagomba tuyivuge voilà yapostinze akantu kavuga ngo j'ai le droit de me refuser à mon mari autant de fois que je veux. Je peux refuser qu'il me touche 1 mois, 2 mois ou plusieurs mois. C'est mon corps, mais il n'a aucun droit de me tromper. Kubanu batumva ikirundi ego abantu batumva ikirundi ikirundi gifaransa yavuze ati siwe yabivuze nakantu ya postinze undi mugore ariko arabivuga ati mfise droit uburenganzira bwo kanka umugabo wanje ankorako canke ko dukonsoma mariage nimba no bivuga uko konsoma mariage ni kuryamana kuryana wahita ba directeur abantu ngaba badashobora gutahura ngo ivyo consommation de mariage bayikonsoma gute n'amafoto ni kuryamana n'umugore we cyangwa n'umugabo kurangura amabanga yabubatse ivyo kurangura barasaze yavuze ati mfise uburenganzira bwo kwanka ko umugabo wanje ankorako ko turangura amabanga yabubatse shoboye kuvyanka ukwezi kumwe amezi 2 canke amezi menshi tuku nkavyanka kandi akaba adafise uburenganzira bwo kuja kurondera hanze abandi babikorana donc c'est ça nivyo bintu nashaka ko tuganirira uyu munsi je ndibaza yuko iyi boro woja ajya kuri bata ukayivugira hage boca bankubita uzabona abantu bose nibishishwa muri babandi boca bankubita voilà ariko turayigaruka ko tuza kwigaruka ko noneho ni ko ya Deli ntariko ndamuronka ku murongo nashaka ndamutelefone direct hama ndamubaza icyo bivuga kuko nimba yipostinze ashobora kuba afise ico abivuga ko mugenzi wanje mugabo nimba yibonye iyo post ahandi we akwimva ko yo ipostinga nuko yumva yuko nabonye nari d'accord yico kintu kiriko kiravugwa sivyo tuzaza kumutelefona tangure ikiganiro voilà Rita niwe uyu munsi twashoboye gutumira ababwiye ko numu tiktokeuse numu comedienne actually postinga n'ama video kuri YouTube narayabonye ego uri uragira ibiganiro bitandukanye amadeba donc uyu munsi intuze ya ikiganiro ciwacu dushaka tuvugane ku kuntu twebwe aba content creator ibi ama obstacle duhura nayo muri ibi bintu dukora kubera ko jewe amahezo mukorera ko ya TikTok na Instagram sindakorerako
fise amakonti asanzwe nk'abandi ni ukuvuga jewe ndabafana mwebwe ego nkaba nkorera kuri YouTube niho jewe nshobora gucreatinga ama content yanje namwe mukorera ku ma TikTok ku ma Instagram no kuri YouTube hose murahakorera nibi rero ukuntu mwagora abo bimutamiki none nizihe obstacle duhura nazo turana ama obstacle menshi gose ama commentaires négatifs voilà de sa téléphone. Salut Deli. Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Hewe reka ndakwakwanye ndi mu kiganiro nabonye post yawe wasize ko last time kuri Instagram yawe ejo uvuga yuko reka ndavuge mu kirundi uvuga yuko ufise droit ufise droit yo kubwira umupartenaire cyangwa umugabo wawe yuko udakukora ko panda ukwezi cyangwa amezi menshi bivanye nawe we nkuko bishaka hama kandi bivanye n'ivyo byose uvuze ntago afise droit yo kuja kugutrompa. Iyi post uri en direct. Ndi en direct mugabo ndashaka kuko iyi post nimba wayipostinze bisigura yuko swati wayibonye ahantu hama iragukora ko urumva yuko wayipostinga sivyo? Donc okay turashaka utubwire why and okay reka ndamufashe au fait ikintu dushaka kutubwira ni est-ce que wabipostinze kubera ko uri d'accord avec ce que ce post disait canke nimba uri contre? Et puis pourquoi tu as posté? D'accord cyane. Et uri d'accord yuko partenaire wawe ushobora kumurefuza akagukorako pendant plusieurs mois? Ego même n'imyaka kuko byose bivana n'ingene umuntu umwe yazi imbere yuko muja en relation. Aha. Hama ntagutrompe. Ego of course then why would kumwe na je muri relation mugaruja kuntrompa? And why none wewe ushobora kubuza umugabo wawe pendant amezi n'amezi kwa gukorako? Voilà. None byose none relation no gukorana ko. Relation yose itegerezwa gukorerwa ko genre ihagaze ku gukorana ko gusa Galvin. Okay, au fait urumva jewe nk'umuhomoniste jewe ndatahura cyane ikintu cyase kuvuga kandi jewe no ku mugore wanje ashobora gukora umunsi umwe cyangwa imisi ibiri ariko bimaze ku bintu by'ukwezi cyangwa amezi la c'est abusé. Au fait nivyo bintu natwashaka gutelefona kugira tukubaze kuko uvuze ngo umunsi umwe imisi ibiri umugore wanje ashobora kumbwira jewe si nuva ndi muri mood y'ikintu nakimwe ndagusavye ndeke umunsi umwe umunsi wa kabiri ariko ukwezi amezi sinumva yuko vyoshe. C'est pas umuntu muri relationship isanzwe. Je nari kuvuga en tant que moi en tant que jeune ariko umugore we abazi ko yaje gukora mu rugo. Okay mugabo wabuze en tant que jeune mugabo ngaha muri post nabonyemo ikintu cha mari mon mari donc ni umuntu muwakanye ntiwigeze umansiyona yuko ari copinage. Okay dufata yuko ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe mufise ingene muvugana ibintu ingo sinyeneye kuzinjiramo ariko mu gihe jewe en tant que jeune ndazi ko mfise uburenganzira bwo kwangira mu mec nzonkora ko ivuga bivana byose n'ingene twaravuganye imbere ko dutangura relation. Yes en fait urumva ikintu je nkudahagarara ko ni kimwe muri copinage hari abantu n'ubu bavuga ati jewe nawe ntitushobora kuryamana turagiza amatoragira mariage kandi ivyo biratahurise ari abantu barindirana. En fait twebwe icyo tuko tuhagarara ko ni kuba mubana deja mu nzu hama ukacimubanira pendant amezi n'amezi. Est-ce que c'est possible? Iyo ningeso mbe naje ndumugabo nshunda gusubiza iwanyu. Okay kubera iki none kubera iki post none wayisizeko? Je nagize en temps bref okay sinafresh je yuko ari by'abajone n'ibiki. Voilà. Bref. En fait urumva ikintu twashase kubwira wowe uri umu influencer akomeye cyane kandi urakurikiranwa rero iyo postize ikintu kirashikira abantu twese turakibona rero il faut préciser kuko urumva nk'abantu tugukurikirana uriko uraduconfusinga kubera ura nk'ubu jewe ndi umugabo ndubase nabonye iyo post none ndakoma induru ndavuga ati jewe ni ibintu bibaho jewe umugore wanje jewe ukwezi kumwe ndamubwira ati jewe ngiye gusuma nk'umu ex ndakubaza wowe uko nizina ari hanze ni ibintu ntumuronka whenever aho ushakiye hose right ko ashobora kumara n'amezi utuja kumuvanga none oya ariko urumva nta kibi ntabambane kandi ikindi naco sico kimwe nkuko umuntu abakubaniye kuko ntituri kumwe mugabo twamana kuri call hariho eforo zimwe ziba naho tukaba turi kumwe mugabo urumva nk'ubu sishobora kumubwira ati
ngo ngira mbone iryinyo ryawe rya trande ngo aca avuga ati ngo jamais ngo uzoribona ngo ninaza oya ategezwa kwasama mani mbone iryinyo giwe ry'inyuma urumva kubera yuko turi à distance urumva ntazobambaniye urumva naje sishobora kumutrompa kubera yuko tuba turi muri communication arambye ati hangane canke tugira uku none ubuzima bugakomeza ariko twebwe ico cyatse gufatira ni kubanira umuntu muri kumuka mubwira ati t'as pas le droit de me toucher pendant quelques mois. En fait, les gens qui nous twashatse ko uprecisa mugabo gisiguriye. Oya, enfin, le fait yuko umugore yorinda avuga ico kintu ngo t'as pas le droit kandi asanzwe ari marié na wewe. Bifise ibintu vyinshi vyoshobora kuba bivuye ku baye. Bitahura. À un malentendu, peut-être yuko mutumvikana, peut-être yuko t'es pas doué, peut-être, enfin, ni ugeze uprecisa rero Deri nico kibazo wagize iyo uprecise ivyo vyose twacha tutahura cyane ariko umu influencer wa postinze of course ego I'm an influencer but I'm not married then yo mvuze ibintu by'amaholasi bari kuvuga en tant que jeune ibaze rero wabivuze en tant que jeune mugabo ni en fait ni ibintu by'amadroit de femme rero wabivuze ko bisigura yuko nawe nuko feeling kwavuga ati naje ndashobora kubikora soit umuntu wanje ndashobora kumubwira bon bref mwakoze cyane kudusigurira twabitawe merci murashobora kumbwisha kiganiro naho kiriko kirakibera ndacumi ni kuri Agate TV naramutumiye nase kuza Deri turagukeneye nakwandikiye kitwa Let's Talk About rero no musi Instagram narakurondeye umbwira ngo nuri kurakora ibiganiro turabukeneye yego kiganiro cyitwa Let's Talk About niyo mpamvu twabonye topic cyo twavuga ati Let's Talk About this topic Delia Postings murakoze okay merci yes muntu ko twavugana rero ni Deli sorry twafasha kanya mugabo semye ko twafasha kanya kugira ngo dushobore gusigurira abantu kubera yuko iyo twe tuyidebata ko cyane tutabanje kumva umuntu yayipostinze igituma yayipostinze kuko urizo wari umuntu apostinga ikintu nk'ubu genda ashobora gupostinga avuga ati naragiye hanaha ndagiye ibiryo sanga bimeze nabi kore ko abantu bazi ko nkunda kujya bashobora kuvyema akavuga ati Alvin hina kundi ibiryo nivyo bibintu sivyo kubera yuko ni ibintu ndimwo rero nawe upostinze ivyo bintu uri mu influencer soit abantu bavuga ati kumbe rero nawe nyine ari muri category y'umuntu kuko aho abatagize precision uratahura niyo mpamvu ubona hajyanditse ko mu mari ariko waca ari umujene twe twamusigura twe twamubagije washaka kubivuga muri side yavuze ko washaka kubivuga muri side y'abantu batubakanye ariko aussi tugusubiye inyuma ari abantu bubakanye ari abantu bubakanye baca muri izo genre de situation mugabo uciramwo Alvin ego Deli yavuze yuko we yavuze nk'umuntu yo batubatse mugabo umuntu yabivuze rero ijya post yashize ko ujya muntu yabivuze yavuze ati mon mari urumva arubatse uwabivuze do base arubatse si Deli we yararepostinze ivyo uwo muntu yavuze yabishize ko abikuye ku wundi rero nyene post yarapostinze post yapostinze post ni members nundi muntu yabivuze arashirako nkuko urushira kutundi tumema ati bini urabona donc nyene kubivuga wewe yavuze ati mon mari c'est-à-dire yuko ari marié sivyo est-ce que ivyo bintu déjà wewe uvyumva gute deja nk'umuntu w'umugore wo vyumva gute ivyo bintu nawe uvyumva gute ndakubaze nade mbumva jewe ndabitahura muri side yuko muri way yuko soit mwamufitana ibindi bibazo mufa mu nzu that's why umugore afata iyo decision mugasi nibaza yuko muba mumeze neza amawaka akubwira ati shaka kusubira kunkora donc abari ibibazo biba bihari ucana bivuga ko ndumumama nanje ivyo ndabizi nabiciyemo uri umugore ushaka gusambura apana n'ugushwana bisanzwe ushaka kugenda muri make ushaka divorce ntakwigo turavuga bicenga kuko munagize mariage tugira ngo murazikira kikujana sio kura marage na wano kugivyabo urage après yari ibindi bintu byimbanze utegerezwa rero cyo gikorwa kirinze gihagarara isabire divorce je ko ndavyumva kwezi hano udashaka gusiporta 3 jours kuko ubu umuzi kwameze uko ni wako kandi mu buzima bwa mariage wemera ibintu byose ngo ni mu mahigo no mu magogo kandi muri mariage ikintu nabonye nk'ubico wowe ukunda cyane nico niho nayanka cyane
kubera iki habemwo ca kigeragezo musukumane mpaka muze mushika ahantu rero maze gukura muze murabwirana ati ewe nawe arangora nawe wari umeze gutya urumva niko mariage igenda ariko ugeze ku rwego même si mwa mwashwanye hari umugabo mushwana mugakubwira shiri twashwanye ariko ndugu devoir ni devoir ariko artiste avuga ibyo ndabizi ibyo ndabyizi ugasanga rero ushobora kuba nk'ukwezi une semaine nibiki no gutesa umwana abandi ngo kandi ngo ntace agenda rero yego ntagende no kuraba hanze ntace hanze umva ntabikore mu rugo kandi no hanze ntibiboneke uretse gato ndagize uko yego bibire nagira ndamuhe micro ngo avuge jewe ukuntu ndavyumva panda ameza ngahe ari umugabo wanje abimbwiye okay ubwa mbere deja nubanza nkashaka kumenya impamvu sivyo impamvu ko karashobora kuba bivuze uko peut-être aragwaye sivyo entreta ntaguciriyemo kenshi abagabo bakunda gufata ama decision n'amakugisha ushatse ko mubiganira ko ngo bibe umugishe ushaka kumenya ido nido abagabo benshi kandi ni defo ndagisubiyemwe abagabo benshi ico ibindura mu rugo umugabo azi ko avuze ni ryanyuma ashira ko point ntuzonkorako basi nta bindi ariko wowe nk'ubuvuze ati ewana jewe niyo nati Alvin iyi semaine cyangwa izi 2 semaines umviriza aho gigigwayo abo ni bande mwari kumwe ivyo nibiko ninde mu rugo twaragowe baje muratubonera mwebwe muraturenganya voilà donc nkuko kuntu nyene Rita bivuze nivyo akenshi umugabo avuze ati non c'est non ntabakeneye kumubaza ibintu vyinshi muga muri iyo ka ni vya bindi la fois passée twari ko turavuga abagabo mu rugo ifo yuko batangura kuba eduquer bakamenya yuko mariage ni communication si ugufata decision wenyine nk'umugabo gusa ifo yuko ugisha inama uwo mubakanye kuko murubakanye bien sûr umumva murubakanye ico ukora cose mutegerezwa kukivugana donc ivyo onye bitusha abantu babiri ntashobora gufata decision uko nyene alors que nanje birantusha urumva donc tubanza kuvugana kwanza nkamubaza ati iyo decision bigenze gute peut-être ashobora kuba yase kunkora ko biramvuye ko jewe sindiko ndifata neza sivyo sindiko ndiha no bivuga gute sindiko ndiha peut-être isuku canke hari ibindi bintu ariko arambona n'abagabo bameze uko akabikora muri façon kuguhana ego voilà ego hari n'umugabo nka gufungura wakoze ikosa kubera babaye ntari bugukubite agacanka kurya kandi nimba ari ikintu kibabaza yo ego umugore ateke nturye nivyo gende bakugaburiye uragenda doda coteka ibiryoshe gende byaguye bashaka gusanga bikora muri façon yo kuguhana yo kumana rero ukamenya kubera iki bibaye est-ce que ivyo bintu bimvuye ko jewe canke ni decision canke kuva tubana hari ibintu ushaka gusanga babana intumene gahera bameze neza atakibazo 2 semaines gahera ngo babibuka chérie we nawe twaravyibagiye urumva ugasanga boba nuko n'uwundi ndugu ku munsi diabete hari umva rero ko biterwa n'amafacteur menshi biva ku bintu bitandukanye n'igihe usanga mwarambiranye ukavuga ati ewana jewe vyandambiye yavuze umugabo ko mwarambiranye mwageze ko muvana umugore ushaka kurambirwa n'umugabo wawe ahubwo ku munsi umubona ko ari mushasha mbega ahubwo nivyo nashaka cyenda kubaza wowe uri marié canke muka mbega bishitse ukumva yuko warambiwe uwo mu mubakanye ico kintu muca mukibamwo gute ufite urumva jewe ndibaza yuko ico kintu iyo ni challenge zihura n'abantu benshi cyane mugabo rero natahuye yuko aba intellectuel bo barafise ingene bajira ico kintu kwa bazi ko kiza kuba kuko nibiharage ugumu bijya misi yose birakurambira bisigura yuko burese wumve icyo nashaka kuvuga sinashaka kuvuga ko ujya kujya abandi bakobwa nashaka kuvuga ati urabona sex biba bisaba yuko mu bifiringa noneho haragera igihe muravugana ko turabizi twese yuko please tujyana cyane please tugenda turamenyerana cyane rero mushaka kurambana murabi program kavuga ati umva par semaine c'est 2 fois urumva ubabizwi yuko ebana ijya days agushika mwese mwasaze ebana cabishe urumva ngaho mamaze ku program isigura yuko muhura gake nse nawe jewe nkagira besoin ego muragira mugabo c'est bien yuko besoin yaje mugabo hari abandi ebana every second every second oya mugajewe
apana Amour je ni sindabishigikira c'est mieux yuko programme ubu ndi muri file ndi muri circulation yo bashanagaza oya ufite sugu programme uko comme tel ahubwo niko kuvuga ati kuko ari abantu usanga bubakanye ugasanga nko ku munsi bashobora kujyana kane oya ego mukira bageni oya ugasanga uyo munsi swati bose muri muhira none ni bum 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 ivyo rero biri mu bintu bituma umuntu ushitangura kugira mugabo nk'ubu bibaye nka rimwe par jour ndasabye muze muntumire nari ngaha no oya nawe nyine arabizi nawe nyine ari gihe arambwira ye bana kandi ndamutahura man naje nkamubwira ati umva turakundana kandi jewe kabisa uri guyanje mugabo je ndumva yuko kabisa nitwagira pum 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 yuko jewe ndasakunda sasa rero je ndashaka ngume ndakubona uri mushasha sivyo ni nkuko naje mwe ndamubwira ati ebana iyi somene utegerezwa kwitamo uduhuzo tunotu uri imbere yanje man kugira ngo noneho miramitwe uramaze kubona imbwa igize ibonye inyama ibimuze ko no nkamubwira ati next week uzozura nyambarira ukuma isomene nkamubwira ati uzozura mbara utuntu no nkaba nicaye gusa muri salo akarengana man mba namubwira je ko jewe ndabimubwira nawe nyine ari ryanca acimbere kweri yambaye nkamubwira ati cyaze kabisa ura therapeuti none nkamubwira agatabura ibintu je nkunda agatabura yuko umva imujama kabisa akunda ibi ndayimutayemo none umba ndigwe cyane je ni direct ndamubwira ati je wambaye uko uri guyanje ariko wambaye uko kweri wapi donc bisigura yuko jewe nitujana biramaze gushuka hamwe ati niyo nayo wambaye sheri nitujana jewe nge ntujana nkamubwira ati cyangwa nkamubwira ati iyi mpuzu je ntushobora kuyambara ugiye mu bantu but ndashaka kuyambara kabisa turi kumwe mu nzu nawe ugumupita pitu yambaye urumva nk'ivyo rero en fait nagiye orsije gato reka ngaruke kwizije nashaka kuvuga ati Keri Tatiana sexy ya cyane aussi irarambira sivyo ariko sexy ije uyisuza cyane ibiryoshe je te jure hari abantu kubera kujyana cyane aragera igihe urya ukamenga usihuri none why pourquoi utokwareta ha mukajya ari uko uva kufise apeti sivyo nico kintu ndiko ndavuga ibintu bituma abantu barambirana nuko biba vya ariko bibaye gake mugabo vyiza gake vyiza muratahura gake mugabo vyiza kakaba nk'akantu gato mugabo kuburyo n'umugore wakubwira ati wallahi nenjoyiza jewe avianje kunda vyumva ivyo uvuze nivyo mugabo je crois yuko ni kintu ata muntu yoba kwiye guprograma sivyo ngo bitegure ngo bitegerezwa kuba gake canke kenshi sinavuze ku iprograma navuze ati mwe nyene mugakomunikana mukavuga ati ibintu nibi nivyo bituma abantu baruhana rero tugire komsa kuko wallahi ntakubesha Keri Tatiana nimba ubona abantu bose nagukiriyemo sorry nimba ubona abantu bose bajya kuvanga abagore babo n'abagabo babo nuko bamaze kuruhana akavuga ati noneho wapi kubera biraba deep cyane ariko je te jure yo muhuye mwese mugize donc nukuvuga wewe utubwiye ati communication c'est la base mugakomunika mukumvikana ukavuga ati je ndabikunda uku nanje ndabikunda uku tubigire uku mugabo ntibagira hari abakobwa usanga aussi bari addicted kusanga ni wa mukobwa ebana nta kuruhurira osi hari n'abahungu usanga bari addicted usanga ni wa muhungu atakurahurira mugabo hariyo mugabo yo muhuye rero ufite nivyo biri nje mbashaka kuvuga ko jewe ndabizi man murashobora kugira ibintu bikaba normale apana parce que tout excès mauvais si c'est trop c'est mauvais uko bigenda ko si c'est trop c'est mauvais n'umusheri wawe mutaragira mariage ari umusheri wawe si c'est trop aragera igihe kabisa akubwira sheri uri muhira nze kuraba ukamubwira ati wapi si hondi kandi uri muhira kora yuko bibavuze amaze kuba trop mugabo si c'est normal haragera igihe akubwira uri muhira ngo yego akana karakubwira ego kandi wallahi ndagusavyuze urumva biba biri normal mugabo hamwe umuntu wumva yuko mugabo si c'est pam jewe sindabishigikiye kabisa sishigikiye couple ya pam oya shigikiye ahubwo abantu biba normal kubyo umuntu muba mwifuza muba mukumburanye muba mufitanye igishika hako hageri gihe wallahi tuba turyamanye nawe nkimvira undi muntu okay reka duhe ijambo rita tubwire ukuntu avyumva hama tuce tugira conclusion yiyo sujet muraza kutubwira uko muvyumvira mu commentaire cyo dutangura sujet ya kabiri wewe ni gute ko wankwevye wowe ni gute uri muri side cyane nabikubwiye urakunda pam ewe umva mbabarira tugende tubandanye ibanga rya bubatsi iryo ni banga rya bubatsi no ndiko nakubwira nimba ari pam oya je ndagushigikiye noneho mubanire n'umusumo je mugoranje ari yambanira
muga nkarabikunda man Ego. nkanashavura muga nkavuga ati ntaribi bisigura yuko uwundi munsi nuwama ndakuwa kuko umva wamaze mbafise ishavu rivyo tuba dushaka man ega rivyo nicyo bituma umuntu atakuruha kuko nk'uno munsi ukavuga ati wapi ejo twaragize na hirya ejo uno munsi wapi ndagiye umuhari mugabo ntacyo mugabo uruva ku munsi w'ejo nza kugishikira mani nafuye nivyo bintu cyo bituma umuntu aguma yumvamo umuntu ariko jewe ibintu vya buri kanya je ntabwo ndabishigikiye murakoze je rero ivyo warumbajije ntavyo nokubwira kubera nta kibazo ivyo nzobimenya ninamara kubaka ndubase neza neza yuko ibintu vya buri kanya umuntu mubakanye si vyiza murakoze Rita oui uvyumva gute jewe biva no kumwusaba yubatse nka jewe maze imyaka myinshi nivyo kubaka ntavyo nzi gusharita urumva umupfakazi jewe urumva hari ibintu ntamenya kandi nigenda nari nubatse n'umupolisi urabazi ashobora kugenda akamara une semaine 2 semaines umva ivyo bintu ngo vya pum pum pam 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 ico ntaco no vyishurako donc yagaruka wafuye navyo nzi usinikumbusha intaria nunyibutse sindi yego sha sorry donc ukuntu jewe navyumva muri iyo sujet bari bavuze ngo est-ce que ngo arafise droit yo kwima umugabo wiwe kutamukora ko nibiki mwashwaye ego ni droit yiwe yashavuye canka agwaye yumva atameze neza muga ntibibi ibintu vya misi yose ngo ucubigira akamenyero bifate umwaka amezi oya ushaka kubaka kameme aho niho bawubatse ucura bingene ico kibazo kiva mu nzira amamuga komeza ubundi buzima ko nasanze mu nzu atamahoro nta kigenda voilà donc sujet ya kabiri tugira twantame ni sujet ya y'ukuntu y'akazi dukora akazi dukora anteta yisije duhejeje ndabishika abantu bakunda ubusutwa byari biryoshe ukuntu najewe ndakunda ubusutwa cyane ku buryo ndiko ndabuvuga mba nyohewe man habwo umva tuzogira ikiganiro cy'ubusutwa gusa ahubwo sasa nyine nje ndabibona nukuzotangura ikiganiro cy'ubusutwa kuko turabizi kabisa ubusutwa burakunda cyane najewe ntababesha jewe ndakunda kuvuga ubusutwa ibintu dijana nk'ibintu tweje kuvuga bimeze ukuntu ariko subusutwa ni ibintu bihari kandi biba ufite ni jambo mu kirundi kugira ngo abantu batahura ivyo tushatse kuvuga iwacu ni barabitahura neza ariko ni ibintu bihari kandi biri ni vya bintu biba mu birahari bimwe buzima bwa misi yose binga abantu batubahuka kuvugira habona yego urumva nivyo twe tusha tuvuga kuko ni ibintu bibaho ni ibintu realite nta kintu kitari aha two tuvugira abantu benshi cyane kuko benshi barabizi yego bref sasa rero reka dusubire inyuma dutere marchana riri bum bum societe gufata gute societe jewe kuma video ukora kuma video nkora d'abord je ndakunda akazi kanje imbere yuko bamfata uko bashaka jewe ndakunda akazi kanje hama bivana n'umuntu hari gushagwa n'umuntu kazamva rambaje je n'uwanyicaritse none Rita kubera ikibasi wise gakobwa kwiki wita umunyamuji kubera ko ugomba kuja muri bijya bintu abantu bakina bijya bintu naba inwe biyabiramutwe ibimogi ibiyoga bijya bintu kina basi uzoturakina basi uri smart wakaravye wambaye impuzu nziza ngo higi wambara ibintu umuntu arakwicaritse nta kintu akima guterera umuntu uruko kugira ndongiga video yo bashaka mushaka ukuntu mba stress ko ndashaka nkavuga amajambo gatoya ntaryosha nkasubiramo nkagira oya sinimeze neza nkasubira muri ibi yo wapinga mu nyuma ate aha rero aha mina patia ikinyene hamukaza muna kugenga ibintu agize n'ivyo birofu muracana ni ntege mwacana intege cyane mva kuri iyo societe je ntace mbwiye je mbana na mama aratahura ndakuze araziko ndi mu buzima bwanjye ufite abana bakuze 17 ans 13 ans umwana wa 17 ans wawe abifata gute ivyo ukora arabikunda ni wamfatira na telefone cyane ndiko ndakoresha iki donc arabikunda rero uyu yarabitswe mama bikunda donc écoute bavuga ati mu gifaransa sha abantu turi marié turi ibintu byinshi cyane biciye ku bagore umugore wanjye akunda kumbwira ngo c'est qu'une femme veut Dieu veut icyo umugore ashaka n'Imana igishaka oya rero ni oya nico kuko nimba umwana agufata telefone akabona ko mama ari muri mood
akabona nuzenya ingene uburyohewe ajya n'umwana aba ariko araryoherwa oya arya nambara iyo mama uyaye awagitse nabi cugira bafite vyagushya bavara urumva yuko abashaka ahubwo wa miliyoni noneho akaguha amayidiya wakunda umupira arambwira je ibintu vyawe jewe ya ariko ku mupira wo mwica mama Jojo kandiye kuri uwo mupira nkambwa sana dubwira ivy'iwawe sawa umukobwa mutoya nawe turakorana nawe kenshi video yanje iraboneka urumva ku bantu n'ukuri Arvin Keri ntayimushaka kuzora nk'ibintu bisatisfeza abantu baragoye ndakora ivyo jewe shaka nkabikora numva yuko ntawe nkura kwicubahiro ni jewe nkabivyo ngize sindenza amategeko ya leta canke y'Imana numva ndacyari mu rutonde rumeze neza je nkabikora mu wo kumfata birakura akabazo mbavuga akabazo k'amatsiko ni eske wibona kuri view kurakora kubera yuko iyo umuntu ariko arakora ikintu cyari cyose ari ahantu yibona sivyo nk'ubu jewe kera natanguye mugabo mvuga ati journalisme ndayikunda umunsi umwe nzoyijamo rero ubu ndayirimo wewe wibona he kuri ivyo uri kurakora ese kuribona yuko azogira n'igihugura n'umuduga cyangwa ukagura inzu biciye kuri ama video uri kurakora no musabana ko asuzugura uko twese turafise par exemple turafise ibintu twakora kera abantu babona ko ari by'uburofa mugabo ubu vyaratugize abantu bahatari navyo bitubesheje bagiye abantu badutwenga ubu baramaramara wewe wibona sishaka kuvuga ngo vy'imyaka 5 kuko ibintu birahinduka ushobora gukora video no munsi ikaba hiti ugasanga ejo urabaye undi muntu target yawe objectif yawe ni yihe muri jaho nibona mu myaka ivyimviro mfise sinzi mwaka n'ubuhe ariko ivyo nifuza kandi nivyo mbona bituma je nkora nibona ndundi muntu atretaje nabaye mu kigo c'imfuvyi nabaye muri Ferna rero hari ivyo nabonayo ukuntu babana bafatwa bimwe vyiza ibindi bimeze uko nari nzi ubwenge umva mpora nibona yuko je ndonsa amafaranga nzogura inzu nini nkabana n'abana basi nubwo baba nk'abana 200 abo shobora gufasha neza babe bake ariko babeho ubuzima bwiza ku buryo bagira kahise kabo mwanifuza kuzogira ikigo c'imfuvyi ikindi naco mwanifuza mama wanje ntazopfe ntaraba uwo nshaka kuba kuko twabanye mu buzima butoroshe yatureze wenyene ico kintu manakibwiye kenshi yo ngize ibiganiro twabanye mu buzima buvene bugoye bisigura yuko avec ama video ukora urumva yuko umunsi umwe ama video azokuzanira ikintu gikomeye namambona ko umunsi umwe hazogera igihe nzozanda bagati ego iyo nagira ibi singe kuwapa uramaze guhura n'umuntu akakubwira ati je ndakunda tu video ukora tora uze kunywa gafana ego biramaze gushika munigeze kunyandikira ambarira bitega kobwa umeze neza n'umuntu yantumye ndafise ubutumwa bwawe ndamwe ubutumwa bwawe ambarira ngo nta kibazo ndashaka kugwa no kuri migaje ngabo amara 100 ego canke birengaho gato ntabyo navuga urumva arayamaca ambwira ati n'umuntu ari hanze yambari kunuku acamana nimero yiwe arambwira ati uvyumve ibintu vyawe niyo ndusha nkabiraba je ndaruhuka nama commentaire menshi nkishima sasa rero nabaye seriye kubera yuko ibi bintu vy'iterambere bari ibintu vya danger cyane kuko si ibintu je fata minenegwe video zawe video ya mbere sinenda kuzi narayibonye muri Burundi on the map ni page ya Instagram ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi urabizi Keri arabizi nanje barampamagaye cyane abantu benshi uraba voilà Burundi on the map hitinze vyaguke Burundi on the map bafite abantu benshi cyane sivyo rero bacha bapostinga video yawe nimba wayipostinze nuko babona yuko bayikunze kandi babona yuko public yawe ishobora kuyikunda sivyo bisigura yuko rero bijya bintu uri kurakora abantu bamwe bayifata minenegwe biriko biragira kure ko nimba Burundi on map yagupostinze araba diaspora benshi bagira ba flowing sivyo kandi ba diaspora sinzi kumaze kuyibona jewe shout out kwa diaspora bose muri bantu batuma industry yacu igira movement kuko muri abantu mutahura ko je sinzi ko muri aba intellectuel cyangwa sinzi ko kwera mwagiye hanze murashobora kubona umuntu abandi peut-être kuko abantu bo ngaha abaloko yuko zikintu kimwe bo barakubwira ngo nibijuju ariko ni gako uzobona umuntu hanze yakubwira ngo ivyo nuko akora ivyo uburofa kuko bo barazi vyinshi ari hanze barazi n'abamama n'abatamakazi bakora ibintu bigize mugabo bibabesheje rero baratahura umuntu bakanamuha agaciro rero Charlotte kwa diaspora bose nimwe mushigikira abantu bose bakicirondera bakicange bakicirondeza muri rusangi voilà akabazo rero kamaziko kanyuma naho nigikusaba abantu bari kwagukirekana canke abantu bashasha
bariko baraza gufollowinga bivanye n'ingene bagiye babona ama video yawe mu mapaje atandukanye akomakomeye nigikubasaba ico ndabasaba kunshigikira ntaco ndi ntaho ndigeza kandi ndashaka kubundi muntu ndashaka ndashaka ubufasha bwabo uzokorwako n'ivyo nkora akabona bimeze neza agahitamo kunshigikira Imana imuhezagire nasaba ubufasha. Okay, amantuze amakonti yiwe ni Rita Comedienne kuri TikTok, kuri YouTube YouTube yawe ndibagiye ukuntu Rita Comedienne. Naone ni Rita Comedienne no kuri YouTube ni Rita Comedienne. Kuri Facebook ni Gakobwa Umunyamuji. Okay. Instagram ni Rita Dusabe Rita. Okay. Narabonye murajya amakomedi ukina kuri YouTube. Kajya kana niko wavuze ko arakana kawe. Kajya kana ka petite sœur. Je bagiye bano se dukinana nabi umwe n'uwi wanje na batatu ba petite sœur. Hari akandi kana gato kavuga gato Gakobwa Mwigeme. Mwigeme voilà, Mwigeme n'umwana wawe. N'umwana petite sœur. Ujye ngana afise talent arabikora neza. Aranabikunda cyane. Hewe arazi kwactinga uzomuhakaza ahubwo muri filme yawe. Niho tudukuriye akantu jewe kweri ntakubesha je sinenda kuzi. Tatiana niwe yakumbwiye kandi ntubabare kora yuko nturi Yesu Kristo ku buryo umenya n'abantu bose kwisi. Kona jewe arantu ushika nkumva kana hanzi kandi sinogi umuhari kuko nago ndi Yesu bisigura yuko umuntu amenyo nabosha ahubwo semye yuko umuntu akumenya ari uko yabonye c'est pas bien ko umuntu akumenya juste kumenya ahubwo ifo ko umuntu akumenya noneho ari uko yabonye igikorwa cyawe. Urazi naguciriyemwo igihe Keri yaranyandikiye kuri TikTok hama cyandavuga cyo nkiba niga message nushaka waza combien de fois naryohewe kumbe ari abantu nyene basigabana ko ibintu byanje bimeze neza narashaka kugirwa na invitation yanyu ndabyigo ndavuga cyo ndabwira petite sœur ko director wanje ndambwira hewe ibintu byanje bigeze kuri ariko naguciriyemo wibuke yuko namvuze yuko ntakuzi wibuke ko murayimaze kubona video yawe muri Burundi on the map bayipostinze umva warabonye video mugani warunzi wewe sinanda kuzi apana ukusi nanizi n'izina ryawe mugabo narabonye ya video yawe ariko rero sinanizi ngo TikTok wituku mugurumva ko video yawe narayibonye kandi ndi mu bantu bayilakinze wari wicaye mu rugo uri kurajya ubugari uri kurabwira abantu bapostinga bari mu makiriri gade mu hoteli mu mugiri wanyu iwanyu muteka umva kweri ki muterekana muri ko murajya iwanyu iyo video narayibonye by the way mugabo senda kuzi ariko ibaze kuno munsi twicaranye n'umuntu abonye muri iyo video ibihe nanje entretant ndajyo kwanca nabi kuko numuntu cyo turemera abasore bavuga ngo ni sifa zake mpe umva hari fina hagaze nawo magaze sibimwe ariko uramutse turagira twa turaharira Gakobwa ndiko ndaza par contre je video kuri Burundi on the map bayi postinze je maze kuyibona kuri TikTok yawe kwaje nawe ukurikirana ndagenda ku mapage yawe ndavuga uyu mugore aravuga kweri ndaganda utu video chandabona ijya ntuze ya ijya video wari wapostinze uri kuravuga ibintu by'abakobwa bakora muri Oman ndavuga kumbe ara genre amakamera ntayatinya ndamwemvise yoshobora kuza cadagana ko haje kwandikira mbona ntunyishure n'amazina somera tansho ndavuga ati yo man burya la fois passée naciye mvuga reka nsubire ndamwandike ndawe ko anyishura basi burya message ya kabiri nto naciye mbona n'ingaye ndigenzire nayibonye iragoye kugira ubone message nararondeye nimero zawe ndarondera hano hose ndabura ndavuga nzo muronka gute uyu nawe ni createur de contenu ibaze akabura amahoro kubera kurondere wewe ndakaze uce wibaza rero eske bajya abantu babona yuko abantu badahagakira ivyo ukora babona ko ari ivy'uburofa eske bibaziki kubona deja wewe abantu bavuga ko ukora ibintu by'uburofa akaba ari abantu baba intellectuel baba professional bamara imisi bakora kurondera bakabura amahoro ngo uri kurabishura ngo nturi kurabishura d'abord byarangiye kumva ko nshaka kuronka umuntu baze nk'ubwabuze amahoro Gakobwa ataramwishura kandi ubwa mbere urazi ko jewe nje nasaba ibiganiro aba journaliste kamutoma ikiganiro urazi kuganye mvuga ati basi abantu bambutse ikiganiro nzoguha hawo nigeze kubwira mugenzi wangu cyo nakumwe ikiganiro ariko mbwe no underground umva ikiganiro canje nikizoragwa byarankomerekeje mugari umusinzo mubarire wa musina arababaye underground niwe mu star wo muri kazuza ko nta mu star atangwe ku star atabaye mu underground bakanyima ibiganiro rari musi munyandike navuga final gwere no munsi ndabibabariye nta muntu ndose kusaba ikiganiro muzoza murabisaba kandi ndakubwira ikintu kimwe nta muntu ndose kusaba ikiganiro ubona umupresentatrice cyangwa umupresenter aje kugutumbira akakwandikira akagusaba ikiganiro menya ko ufite potentiel menya ko ufite hari ikintu yakubonye ko oyongeye gukora
ngiye gukara cyane kubera nabonye ati kumbe ndiko ndaza. Yes, akantu ka nyuma nashaka kare kumubwira kugira dusoze kwiganiro cyabaye kirekire cyane but cyari kiryoshe and reka kwanza ngire ko nshimira ndabashimiye mwese muri rusange imbere yo kumvuga akantu ka nyuma ndashimiye na Deli aussi Deli merci ko washoboye kwitaba tu ko twizere kuzoza nawe nyene n'umu creatrice de contenu arakora tu video tumeze neza cyane and I wish you ko urabona ikintu tubuze mu Burundi mu bindi bihugu aba createur de contenu cyangwa aba comedy cyangwa aba tiktokers barahura none bakagira ama contenu bari hamwe muga mu gihugu cyacu bacafise ikintu cyo kwihagarara cyangwa ikintu cyo kubona kanaka urumva urazi ntaguciriyemo ijya ntuze ijya rencontre Gatao yorganije ni Gatao yaba influencer ijya ntuze ni nziza gose kandi yaragize impact kwa ko hari aba influencers twaciye tumenya hari aba influencers baci bagira poids kwa ko twababonye bicanye n'abandi ba influencers twari dusanzwe kwemera kandi tukabona ko baronse invitation ukuvuga ngo ujye invitation bayironse bamaze kubona ko afite potentiel par exemple nk'aba ba Deli Driss bande nukuri ubunye hariho iyindi poids yiyongereye kuri bo batari bafise bataraja muri rya rencontre ya Gatao donc ku bantu boorganiza ibintu nkabijya barakwiye kuza baorganiza plus canke jewe mumbwire ivyo bifata nanje basi nikorere mu vyungu kanje ndabatumira rero ndabatemwa barankote kabisa c'est une excellente idée nivyo bintu bigezweho abantu mugahura musangiye ntuzenya no mu Rwanda nayibonye babikora barya petit ba danseurs barakunda guhura cyangwa ba comédien narayibonye barabikora ariko mu Burundi twashafise ibintu byo kwihagarara ko please tureke ivyo bintu pembeyeni amaduhure kuko umutume ntiwigira abantu none duhuye moca tuca dukora ibintu vya danger ibintu bikazogenda neza akabazo kanyuma kiwanje ko kukubaza ndakibagiye murakoze cyane ko mwashoboye kudukurikirana c'était Alvin Smith Kelly Tatiana hamwe na Rita Gakobwa aka Munyamuji yes behind camera turabona ujya mu jama n'ubu sindigenda mumenya kubera yuko kagaga respect so much kandi yambaye Nike ya bien